Turasubiye kubaha yambu mwese mudukurikira muherereye irya nino mu makungu ya kure muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi mu bihugu bigiye bitandukanye vy'ibibanyi uburaruko mu Rwanda urengero muri Kongo ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania mwese yambu amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Umutekano urabandanya guhungabana inyuma yaho hatorewe ibiziga bibiri vy'abantu bishwe kandi bikaba bivugwa ko ababishe ari imbonerakure za CNDD FDD nizo ziriko zirakora ibara. Ivyo biziga vyoba vyatowe he? Abo boba bishwe ni bande? Muravyumva muri aya makuru. Nayo hariko harakwiragira inkuru ivuga kuri Bunyoni, amagara yiwe ntiyifashe neza ngaho mw'ibohero rya Gitega. Biraboneka ko ibintu bibandanya kuba bibi cane, aho bariko barasaba ko abaganga bagomba kuja gutabara amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni. Bivugwa ko aremvye kandi ko ari ku musego, ni mu gihe ubutegetsi bwa Gitega bwo ubandanya kunyegeza ivyayo makuru y'ukuremba no kuba ku musego kw'amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe kandi bakaba babona ko ubutegetsi bwa Gitega bushobora kuba bushaka canke burondera ukwica General Alain Guillaume Bunyoni, kuko babona ko ari umwe mu bateye ikibazo ubu butegetsi bwa CNDD FDD. Ivyo navyo murumviriza ico abatavuga kumwe canke abashigikiye General Alain Guillaume Bunyoni batavuga kumwe na Varisito Ndayishimiye bashikiriza, harimwo General Estienne Ntakarutimana batazira Steve na General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Muraza kumviriza ivyo aba n'abandi bashikiriza kuri iyo nkuru. Nayo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngarakwiye kuva mu gacerere akerekana imirongo n'ingamba zose ingingo ziriko zirafatwa kugira ngo igitoro kiboneke ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yavuze ko ibijanye n'igitoro avyifatiye mu minwe, ariko gushika mangaya ico gitoro kikaba kitaboneka, atanima iboneka ku masitasiyo y'ibitoro adandaza ibitoro irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Niyo kigize kirahabonetse baragitanguranwa canke bakagicuranwa ku buryo hari n'abataha batakibonye. Ivyo vyose bikaba ari ingorane, ivyo muza kumviriza muri aya makuru mu kanya nido sangwe kaze ntuzutangwe. Nk'uko nari mpejeje kubivuga, reka amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'umutekano, aho abantu babandanya kwicwa. Bikaba bivugwa ko abariko baricwa bariko baragandagurwa ari abo mu mugambwe CNL, inyankamugayo za Agatoni Rwasa badashigikiye Nestor Girukishaka, Madebari igifyoti cagumukanye n'ibindi bifyoti nyine, bagaca baja gushinga umugwi wabo, umugwi canke umugambwe bawitirira ko ari CNL inyankamugayo. Abo rero bariko baricwa, umwe yatowe ikiziga ni mu ntara ya Muramvya, komine ni intara ya Muramvya nyine ngaho muri iyo ntara hagati mu gihugu, aho bivugwa ko uyu yagandaguwe yarazwi ku izina rya Emmanuel Sinzohagera, murantunge, Emmanuel Ndiho kubwayo niko yitwa, ntabwo ari Sinzohagera, murantunge, aritwa Emmanuel Ndiho kubwayo. Uyu yaragandaguwe, akaba yarasanzwe ari umu CNL inyankamugayo, aho rero ikiziga ciwe catowe mu mwonga n'abariko bararondera
ivyatsi vy'amatungo vy'ibitungwa, aho rero iki kiziga caciye gitorwa baca baja kubimenyesha abajejwe intwaro baza baramutwara baja kumushingura nyene basanga avuka muri iyo komine, abiwe baramumenye baja kumushingura n'iteka. Bikavuga ko rero uyu ari umuseneri kandi ko ngo yaramaze imisi afitaniye amatati n'imbonerakure zamubwira ko zizomumesa nk'uko vyaciye bivugwa. Uyundi nawe yapfuye ni wo hagati mu gihugu, nawe yaraguye mu ntara ya Rutana. Ikiziga ciwe nawe catowe kw'ibarabara muri rigore, muri bisi itwara amazi, aho rero niho basanze ikiziga ciwe kiryamye, ariko ngo vyaboneka ko yakubiswe ibintu, afise ibikomere ku mutwe no mw'ijosi, biboneka ko yari yakubiswe ibintu bimukomeretsa, bikaba vyagirizwa nanone imbonerakure za CNDD FDD zirara zirakizura muri iyo ntara ya Rutana. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano, reka tuje ku nkuru iriko iravugwa kwa General Alain Guillaume Bunyoni. Amakuru arabandanya gukwiragira avuga ko rero Bunyoni yoba agwaye aremvye ari ku musego. Hari n'inkuru zivuga ko Bunyoni yoba yarajanwe mu bitaro vya Gitega, akaba ariho yoba agwariye muri kino gihe. Amakuru aremeza ko ku bitaro yaciye ajanwayo, ariko ngo arasubizwa mw'ibohero, kuko ibarabara riva kw'ibohero rya Gitega ushika ku bitaro vya Gitega vyari vyacungerewe cane, haboneka ko hari umutekano udasanzwe muri iyi ndwi iheze. Bikavugwa ko rero uwo yahoze ari umutegetsi kuri ubu ngubu akaba apfunzwe bikomeye cane, anacungerewe, arizo mvo umutekano wari wakajijwe kugira ngo atahava atorokeshwa nk'uko amakuru agenda abivuga. Rero amakuru ya Bunyoni nuko arwaye kandi ko amagara yiwe atifashe neza. Ubutegetsi naho buriko burabinyegeza, bamwe bati ese Bunyoni yoba yarahawe isumu nk'uko Reveriyano Ndikuriyo yahatswe kugandagurwa, ariko Imana igakinga ukuboko akahava atoroka canke asimba urwo rupfu. Vyaboneka ko rwari rumusongereye. Na n'ubu General Alain Guillaume Bunyoni nawe yoba ari mu yabira mu kuba yarahawe ishano n'ubutegetsi butamwipfuza ko abandanya kubaho, kuko babona ko kubaho kwa Bunyoni ashobora gutorokeshwa, kandi Bunyoni aciye ashika hanze ibintu vyohindura isura ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abategetsi bariho muri kino gihe, nawe yokora uko ashoboye kugira ngo abivune canke agire ico ashikako mu gihe yoba yashitse hanze. Aho abasoda bamwiyungako ni benshi, abapolisi bamwiyungako ni benshi. Ivyo rero bikaba biboneka ko abo bakorera Ndayishimiye aribo bamupfunze, aribo bamuboshe, nibo yajanyeyo, nibo bamucungera. Nayo mu yandi makuru, tuvuye kuri iyo nkuru ya Bunyoni mw'ibohero nyene, aho rero umukuru w'igihugu, abanyagihugu bariko baramusaba ibintu bigiye bitandukanye, cane cane harimwo igitoro. Yaramenyesheje ko yavyifatiye mu minwe, yavyifatiye mu ntoke, ariko ngo biraboneka ko gushikana n'ubu umuti w'igitoro, umuti w'iyo ngorane nyene yo kutaronka igitoro gihagije ngaha mu gihugu c'Uburundi ntabwo yari yawutora, kuko ibintu biraboneka ko bibandanya kugorana. Ibitoro vyarabuze, imiduga iraparitse, abanyagihugu baririrwa ku bituro vy'amabisi bategereje ko bashobora kuronka igishobora kubunguruza. Bakaba basaba umukuru w'igihugu gutora umuti w'iyo ngorane.
Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi, mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa, amakuru yacu nakagaruka, turabakunda cane, ndabikebanuye, nagahwane.